Imyiteguro gushika kuri uyu munsi mbona igenda neza. Turamaze indwi irengako gatoyi, turi mu ndwi ya kabiri turiko turitegura. Novuga ko muri rusangi bigenda neza, uretse yuko hariho abakinyi bamwe bamwe twifuza gukorana imyimenyerezo batarashika, ariko nabo nyene nizera yuko mu mpera y'indwi bazoba bashitse. Descends mukuru, allez, go! Tournez le ballon extérieur. Basketball ni imwe iguma ari yayindi nyene, haba ku bari mu Burundi, ku bari n'ahandi, bose iguma ari yayindi nyene. Rero nibaza yuko bamwe muri bo, benshi muri bo d'ailleurs, n'abantu basanzwe bariko babikora ku rugezo rwa professionalisme. Nizera yuko bitazobagora cane gose mu gihe ariko kandi kimwe twabanje turaherako cane gusumba ibindi ni remise en forme, ni gusubira kubasubiza kuri niveau ya competition, ko benshi muri bo bari bamaze amezi 2-3 ata competition ariko barakora, ata entraînement bariko barakora. Rero ico nico cabaye ca mbere. Rero abatarashika benshi bari muri ivyo mu migwi yabo, sanzwe bari muri ivyo mu migwi yabo, kuko ubuye nta ma stratégie menshi collective turatangura kugira. Nibaza yuko tuzobitangurana les 2 dernières semaines, arizo mu ndwi iza nizikurikira, niho tuzosura tangura kugira ama stratégie collective, ivyo kinana hagati yabo. Ubwo ubundi turacako turasubiramo ibintu byinshi vyibanze. Imyaka 12 hagiye haracamwe ibitari bike, harabayeho bimwe byaraba igihugu muri rusangi, hari ibindi byaraba basket. Rero ivyo byose bigiye birakorana, byatumye basketball ku rugezo muri rusangi na cane cane ku bigeme ari ikintu gisubira inyuma gatoyi. Rero muri uko gusubira inyuma ubuye, ariko kandi twimwizera ko hariko haraba gusubira kunaguka kwa basketball y'abigeme. Turazwi indi migwi nayo nyene yiteguye neza, ariko kandi natwe tuzokora ibishoboka kugira ngo bishobotse dushobore kuronka iyo qualification yo kuja muri Afro Basket. Muri sport hari igihe umwana aza akiri muto agashoka yexcella, mugabo kandi hari n'igihe bimusaba umwanya muremure. Mugabo muri uwo mwanya muremure, iyo hatabayeho guparticipa mu competition nkaya, ntibikunda yuko ashobora gutera imbere nkuko byari bikenewe, kuko uza gusanga aguma yimezura kuri babandi nyene, kuri bamwe bafise niveau ngomba gusa niwiwe, bigaca usanga byamunyoshe croissance, ntiyagenze uko yategerezwa kugenda. Ariko ubu n'umunsi aho biri naho bihagaze, nizera yuko aba bana bakiri batoyi bashobora kugira ico bakoze, bashobora kugira ico bashitseko, ariko kandi no guparticipa muri ibi ndazi ko bizokongera ko experience kuri bo. Ejo canke hirya y'ejo Burundi bugasubira kwitabira amahiganwa nkaya, ndazi yuko bazoba bari ku rugezo rurengeye ubwo bariko uyu munsi, kuko ni ikintu kizocrea passion muri bo, ni ikintu kizocrea ikintu gishasha kitari kihasanzwe muri iyi myaka. Bavuge bati kumbe turabona yuko ujya yadutsinze ari kuri uru rugezo, ese natwe twohashika kugira ngo dushobore kumutsinda ubukurikira. Rero nibaza ko baracari bato, mugabo se nabo gusuzugura, ariko kandi bazogenda bariga, ntibagiye yuko duse n'abandi bari experimenté tuzotwara basanzwe bamenyereye amahiganwa nk'ayo. Nibaza yuko nabo nyene bazobera urumuri aba bandi bakiri bato muri rusangi. Konta kureduza effectif uhereye mu ndwiza, tusaba abakinyi bari benshi, ariko kandi si benshi cyane, kuko hariho abatari bake bataritabira ama entraînement y'imyimenyerezo. Rero turakonta yuko kuva mu ndwiza tuzoba twamaze kugabanya gatoyi, kugira ngo abaza basange hariho effectif itari nini cyane gose. Mugabo kandi
tutibagiye yuko turifuza ko jusqu'au bout gushika mu mpera za préparation tugumana effectif atari ya 12 gusa mugabo barenze gatoyi baba reserviste mu gihe hogira ugira icabaye hogira kagorane gashika ndabona umenga byo dufasha cyane gusumba. Ines haraciye imyaka ibiri, haraciye saison zibiri yarigeze gukina muri Gladiators mugaha hakina umwanya muto kuko yaraje no byita gufasha naho nyene kuko yararindiriye yuko iby'impapuro byiwe bitungana aho yaragira aje gukina muri equipe ya Monaco mu France. Rero ni niveau iri hejuru kuko aho yaheruka gukina neza mu Burundi yahakinye akiri umunyeshuri muri secondaire akinira Bercosta hariyo Gladiators y'uno munsi. Rero inyuma yaho yararonse akaryo ko kuja muri Etats-Unis arakinira muri college imyaka itari mike hanyuma ubu akaba yaratanguye carrière ya giprofessionnel haraciye imyaka yindi itari mike ku migabane itandukanye. Mu Rwanda yarakiniye REG n'uyu mwaka uheze yarigeze kwikinira muri Afro Basket y'ama club yarigeze kuyikinira ariko kandi yarakiniye imigwi nka Asvel Lyon mu Faransa yarakiniye umugwi wo muri Suisse yarakiniye Monaco yo mu Faransa. Biboneka yuko n'urugezo ruri hejuru y'abandi batari bake kandi nibaza yuko experience yiwe izofasha abandi batari bake kuko ni n'umuntu asanzwe aciye bugufi aba yipfuza yuko abandi bakiri bato nabo batera imbere bakamushikira pourquoi bakamurengana. Rero nibaza yuko ni atu idasanzwe azodufasha cyane kugira ngo abandanye akora abandanye adufashiriza abandi bakiri bato kugira ngo bigende neza. Pourquoi tu restes là? Noria! Cours! C'est pas pareil. Oui, Voilà, c'est bien.